mbega inkino zoba zifise uruhara urwahe mu iterambere ryuzuye ry'umwana? Mbega iyo umwana akinye yunguka iki, iyo adakinye ahomba iki? Inkurikizi ni izahe? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Umwana akiri mu mbanyi ubwonko bwiwe burakora cyane. Muri ico gihe inkino ziramufasha mu kumukaburira guteza imbere ubwenge bwiwe iyo ari karakura gushika akiri mu mbanyi. Umwana amaze kuvuka rero inkino ziramufasha gose mu kubandanya zikaburira ubwo bwenge bwiwe mu iterambere ry'ubwenge bwiwe. Ziramufasha kandi gutera imbere mu magara meza. Ziratuma cyane cyane abantu bari hafi yiwe bashobora kubona ubumuga umwana ashobora kuba afise canke azogira muri kazoza mu gihe bagomba bakurikirana ingene umwana ariko arakina. Biratuma kandi zimwongerereza ibigumbagumba vyiwe mu buzima bwiwe. Iyo umwana aho ni mu gihe umwana agira ashikane imyaka 2, umwana ageze ku myaka 3 gushika ku myaka 8, inkino zimutuma atera imbere cyane mu bwenge kuko ibyo akora byose abicisha mu nkino. Ziratuma cyane akerebuka ku ishuri. Ziramufasha kandi rwose mu guteza imbere, mu gushyira umutima ku gikorwa. Zikamutuma rwose amenya gukurikiza amategeko kuko nta rukino na rimwe mu bisanzwe rutagira amategeko. Ziramutuma rwose amagara yiwe atera imbere cyane. Zikamutuma amenya kuvuga neza, amenya gutambuka neza. Zikamutuma cyane cyane guteza imbere udutsi tw'intoki ziwe kuko izo ntoki nizo azokoresha mu gufata ikaramu ariko arandika. Ziramutuma mu kumenya gusangira ibikoresho n'abandi bana. Zikongera zikamutuma gukunda ishuri, akaguma kurumbira ishuri cyane kuko kenshi we baba azi ko agiye gukina. Ariko izo nkino zose ziba ari inkino zimutuma ashyira umutima ku gikorwa kandi yakira ibyo bamuha byose abicishije mu nkino. Biramutuma kandi kugenda amenya kubana n'abandi, yongera amenya ibintu byose atahura ibintu byose biri hirya no hino yiwe. Umwana rero atakinye kuva akiri muto, kenshi tuzosanga ari wa mwana amagara yiwe ntatera imbere nk'uko tubyifuza kandi ntamenya kandi ntashobora aguma ari wundi aguma yigunga, ntamenya kubana neza n'abandi kuko ntaba yarabimenyereye, aguma ari ukwiwe mu byo akora byose. Bisaba rero ko twebwe tufashe uwo mwana mu kuraba cyane cyane aho ariko arakinira kugira ngo tumugwirize ibyo bikinisho, ariko cyane twigizeho ibyo bintu byose bishobora kumukomeretsa mu kumugirira nabi mu gihe ariko arakina. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndashimye ko mumuhaye amashi. Turumvise yuko na cyane cyane umwana akiri mu mbanyi uruhara runini sugwiwe ruba rugw'abavyeyi. Abavyeyi rero barahamagarirwa cyane kuva umwana akiri mu mbanyi, nubwo kumbure dushobora kuba tutavyibaza ko bikenewe cyane kugira ngo umwana tumufashe kuva akiri mu mbanyi akine, dukine nawe kandi tugashimikira cyane kwirya minsi 1000 y'amavuko yiwe yo kubaho kwiwe imbere yuko akwiza imyaka 2 kuva akiri mu nda gushika kwiza imyaka 2 ni ikiringo gikomeye cyane. Murakoze cyane. Nagira ntereze ku kibazo kigira 2 ndacerekeza kuri nyakubahwa Furera. Mbega Furera, ni izihe nkino zibereye ku mwana zoshobora kumuha ubushobozi bwo gukura neza, agakura afise ubwenge bukwiye, akazoshobora kuvamwo umuntu w'akamaro mu kibano no mu gihugu? Ndazi ko mwebwe musanzwe kandi mureze n'abana bagendana ubumuga. Mbega izo nkino zoba zimwe ku bana bose b'ingeri zose? Murakoze cyane kuma ijambo. Nk'uko mugenzi wanje yamaze kubivuga, inkino zirafasha cyane. Inkino canke udukinisho birafasha umwana gutera imbere kuko umwana avukana ubushobozi. Biba bikenewe gusa ko ubwo bushobozi avukana tubukabura kandi tubuteza n'imbere. Inkino ziri mu migwi ishika kuri 4.
hariho inkino zifasha umwana gukabura no guteza imbere gukoresha umubiri wose, n'inkino zifasha umwana guteza imbere uduce duto duto tw'umubiri, ari nk'uduce duto duto tw'umubiri bwo kumva, kubona, ugukorakora ndetse uguhekenya ibintu, kumva canke bidufasha kumoterwa, guhema canke ibice bidufasha kumva. Haba hariho inkino zirafasha no mu duce duto two gukoresha iminwe canke intoki. Hariho ivyo byose, hariho n'inkino zidufasha ko umwana ashobora kwimenya, agashobora kumenya gukoresha amaboko, kumenya gukoresha impande zose, gutondesha ibintu ku murongo. Hari n'inkino zidufasha kuvuga, umwana akamenya ukwisigura, akamenya kumviriza abandi. Hari n'inkino zidufasha gukoresha umubiri wose, hamwe umuntu ashobora kugumya izosi, agashobora kumenya kwicara cyangwa agahaguruka, ndetse agashobora kumenya no kugenda. Izo nkino zirafasha rero. Izo nkino n'umwana agendana ubumuga arazikeneye. Mugabo umwana agendana ubumuga bisaba ko abantu tubanza guhindura inyifato, bisaba ingene, kuko uwo mwana kenshi, uwo mwana agendana ubumuga arakeneye nk'ivyo abandi bana bakeneye, kandi umwana agendana ubumuga arakeneye nawe no gushikira no gufashwa kugira ashobore gushikira ibyo atoshobora gukora. Nk'ubugendana ubumuga usanga adashobora kugenda ngo ashikire ibikinisho, ivyo bikinisho urabimwegereza, cyangwa ibikinisho bimwe adashobora gutora bikorotse hasi ukabishira ku tugozi ku buryo ashobora gukwega canke kubiterura, cyangwa tukabishira mugashirako ibintu kugira vyoroheze umwana afata. No kumenya yuko ivyo bita mu Gifaransa adaptation. Hanyuma umwana agendana ubumuga arakeneye kwitwararika cyane, ukumugenza buhoro, mu kumuvugisha usanga baracegwa canke ugasanga bakoresha umwanya munini, bisaba kutamuhutagiza, ukumwitondesha. ni ukuvuga izo nkino zose umuntu ariko arakina zirungura ubwenge, umwana amenya bizoca bimufasha ukumenya gutondesha ibintu ku murongo, ukwiyumvira, ukudasamara, ukugira amatiku, kumenya ibintu no gukora ibikorwa hamwe azoshobora kwikorera ibikorwa. Dufate nk'akarero gukoresha nk'igipupe, umwana aramenya ashobora kumenya ingene yogaburira agakinira nk'igipupe, akakigaburira cyangwa akakiryamisha cyangwa akagiheka, akaririmba nk'uturirimbo. Murakoze.